birabereye kwabo waremye tuzimere yawe n'umutima umwe tuzanyishimwe n'iryo shikanwa abana bawe tuvuge tuti cyubahiro icyubahiro amashimwe amashimwe yose ubushobozi gufukamirwa n'ibyawe mwami mana birabereye kwabo waremye tuje imbere yawe n'umutima umwe tuzanyishimwe n'iryo shikanwa abana bawe tuvuge tuti cyubahiro icyubahiro amashimwe yose ubushobozi gufukamirwa gufukamirwa n'ibyawe mwami mana cyubahiro icyubahiro amashimwe yose ubushobozi gufukamirwa gufukamirwa n'ibyawe mwami mana haleluya Amen. haleluya Amen. ni igitondo ciza Hallelujah. igitondo uhoraho yongeye kutugirira kaduha. Hari benshi mwami bapfuye, hari benshi bari bazi yuko bavyuka nkuko twavyutse ariko bitakuze, ariko twebwe twagiriwe neza n'Imana kandi gisumbirije dukoraniye mu ngoro yayo. Reka rero duhe ikaze iyo Mana, tuduza amajwi yacu tuyishimira kugitangaza yatugiriye kuri uno munsi, kugitangaza yatugiriye muri kano gatondo. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye Senga w'amahanga yose, turagushimiye Muremyi w'isi n'ijuru ku gitondo ciza wongeye kuduha kuri uno munsi udasanzwe w'Imana, aho turengutse imbere yawe Mwami, turirimba ngo birabereye, ukuri birabereye kuguha amashimwe, birabereye
turagushimira kuko watugiriye neza ubwoko bwawe ishengero ryawe ukadukoranya mwami waduhaye kuba mazima mw'izina rya Yesu none twaje mu ngoro yawe utiguha amashimwe yose none turaje imbere yawe turaguhaye icyubahiro turaguhaye amashimwe kubyo wadukoreye no kubyo witeze kudukorera kuri uno munsi mw'izina rya Yesu Kristo turaguhaye kaze na karibu kugira ngo wewe abari uganza kugira ngo bari urongora mw'izina rya Yesu Kristo ishengero ni ryawe turariguhareje ubwiza bwawe reka bubane natwe utangurane natwe mwami kino gikorane kandi uze kurangiza ya natwe turahaye icubahiro mwami mpwemu wawe ngo aturongore kuko ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana turashaka rero kurongorwa nawe uhereye kano kanya gushikaho turangiriza ikoraniro urabana natwe rero uratugirira neza ibikorwa byose biza kubera hano mwami birongorwe nawe abari we uganza muri byose na hose wo dutaramuje ni wa mubi mu izina rya Yesu Kristo reka mpwemu wawe rero atuyobore kandi atugirire neza turasengeye kino gitondo mwami ngo kibe gitondo ciza igitondo c'umugisha uw'Imana wo kubona nk'Imana yacu uzobukoze urakoze turagushimiye amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen haleluya amen haleluya nuko tugiye kubandanya dusenga Imana n'indirimbo yo muri kantike ya 93 ivuga ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko haleluya amen twibuke umunsi twemera ko uwo mwami kuko ari umunsi udasanzwe haleluya amen Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko kwari wewe Mana yanje nibyo nezererwa cane mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma banezerwa mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha wahejeje kuncungura none nuwawe mukiza ni wewe wampamagaye numvise ijwi kawe giza mimbaze Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma banezerwa mimbaze Yesu wanyogeje ibyaha kera nari nabiwe kure mu ngeso mizisi maze nakugaruka ko ni wewe mukiza wanje mimbaze Yesu
nasezeranije Yesu guhora nkora ibyo ugomba inashika no kumvira sinzoreka kunezerwa mimaze Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma banezerwa bimaze Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma banezerwa bimaze Yesu wanyogeje ibyaha. Haleluya. Amen. Muririmbye neza ngo mpimbaze Yesu wanyogeje ibyaha. Yo yatanguye kuvuga ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza. Oh wanyemereye ko nakwemereye ko ari wowe Mana yanje. Haleluya. Amen. Natwe nakanya keza ku munsi nk'uyu wo kongera kwibuka iyo Mana, yo kongera kwibuka wa munsi. Oh wemera ko iyo Mana ukayibwira ngo ni wowe mukiza wanje. Amen. Reka rero twongere dushimira Imana, twongere tuyihimbaze mu kuyitangira amashikanwa n'akanya keza aho tugiye gutanga amashikanwa. Nawe ndakwinginze aho uri nawe uri kure urashobora gutanga ishikanwa ryawe kugira ngo ushigikire kino gikorwa. Urashobora kuritanga kandi Imana izoguhezagira. Tugiye rero gutanga amashikanwa, ukore mu mufuko wawe hanyuma uhereze Imana ishikanwa ryawe. Haleluya. Kandi urabona umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze mwebwe Imana ikoresheje mu gutanga amashikanwa no nibigira 10. Nuko tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana yibuke aho mwakuye. Data mwiza turagushimiye ubugira kandi turakweretse abahungu n'abakobwa mwami baheje gutangira amashikanwa bigira 10 mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye ngo ubahezagire. Ijambo ryawe riravuga ngo muzane mu bubiko bwanje amashikanwa nibigira 10. Mwami bumvise ijwi ryawe bakazana. Mwami turabasengeye ngo bahezagire. Uhezagire aho bakuye, abakuye mu ndimiro bahezagire, abakuye mwami mu bishahara hariya mu buzi uhezagire ubuzi bwabo, abakuye mu rudandazwa nabo nyene bagire neza. Bugururire imiryango kugira ngo mwami baze bame baronka aho bakura. Turasengera batashoboye kuronka nabo nyene mwambo bagire neza kugira ngo baze bashikane nabo mu byo wabahezagije. Turabasengeye rero ngo umugisha wawe ubagaragareho, umugisha wawe ubuzure mwami baronke ivyo batangira bagutangira n'ivyo basigarana. Urakoze rero turasengeye aho agiye gukora mu izina rya Yesu Kristo mu kwagura igikorwa cawe mwami kugira ngo uzuzane benshi kuri wewe. Urakoze rero kugiye kwigaragaza muri vyose. Amashimwe icubahiro bibandaye kubi vyawe ubu nibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Turavuze ngo n'abari kure murashobora gutanga amashikanwa yanyu biciye kuri Limikashe
inimero ni 62 66 29 39 nimwatanga bizoshikira hanyuma Imana izobaha umugisha. Murakoze. Mwami Yesu abandanye kubagirira neza. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza aho tugiye gutazira Imana. Imana ngo yibera mu mashimwe. Haleluya. Amen. Reka rero tuyihe icubahiro mu kuyihimbaza no mu kuyitazira. Haleluya. Amen. Tugiye ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe, Ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami. Esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza mwami, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza, esingene uri mwiza mwami. izina ryawe rirahambaye, izina ryawe rirahambaye, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami, izina ryawe izina ryawe ryera, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami, izina ryawe izina ryawe ryera, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera, izina ryawe ryera mwami. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Izina ry'Uhoraho ni izina ryera, ni izina rihambaye, ni izina riruta ayandi mazina yose, rirabereye gushigwa hejuru. Nuko rero tugeze muri wa mwanya mwiza aho tugiye kwakira umuvugabutumwa. Haleluya.
reka imbere yuko tumwakira dutangure tumusengere. Data mwiza, turaguhaye icubahiro kuri uno munsi mwiza. Izina ryawe reka ribandanye rishigwa hejuru, izina ryawe ryera reka ribandanye mwami kwihesha icubahiro. None mwami, tugeze muri wa mwanya mwiza aho tugiye kumva amajambo yawe. Turaje mwami tukwereka uwo watoranije kuri uno munsi kugira ngo mwami avuge Yesu ico washize ku mutima wiwe mwami, maze ishengero natwe duhezagirwe. Ijambo ryawe ngo numuco utumurikira, ni itara rimurikira ibirenge byacu. Turasenze rero ngo uwe aze kuba umugende ugomba gucishamwo ijambo ryawe kugira ngo dushikirwe n'ivyo waduteguriye kuri uno munsi. Turamusengeye rero ngumugirire neza, ubuntu bwawe bumanuke, ubwiza bwawe bugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Mwama, amavuta ya mpwemu yera abe muri wa dudubize, maze yasame nawe uvuge, maze ishengero natwe twakire. Uwo twanse ni wa mubi wo kudusamaza mu izina rya Yesu Kristo. Satani n'abadayimoni botuma mwami dusamara ntitwumve ngo ishaka ryawe ridushikire. Turamutaramuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwamubane natwe kandi utugirire neza, ubuntu bwawe bugaragare, ishengero ryawe mwami ryumve ico ugiye kuriyagira. Urakoze, amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Birabaye we, birabaye ivy'Imana yatubuze ko birabaye. Birabaye we, birabaye ivy'Imana yatubuze ko birabaye. 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 Birabaye we, birabaye ivy'Imana yatubuze ko birabaye. Birabaye we, birabaye ivy'Imana yatubuze ko birabaye. Birabaye we, birabaye ivy'Imana yatubuze ko birabaye. Haleluya. Amen. Birabaye ivy'Imana yatubuze ko. Amen, amen, amen. Baramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi nshimira Imana yatugejeje kuri uyu munsi tukiri bazima. Hari abahambaye batabonye uyu munsi. Natwe twabonye uyu munsi tunezerwe. Haleluya. Amen. Kuko bamaze kutubwira ko ari umwanya w'ijambo ry'Imana, ntuzaniye ijambo rivuga ngo reka kurira ahubwo ririmba. Amen. Haleluya. Amen. Reka kurira ahubwo ririmba, kuko ibyaguhiga Yesu yabihinduye imva. Amen. Mugenza uti reka kurira ahubwo ririmba, kuko ibyaguhiga Yesu yabihinduye imva. Reka kurira ahubwo ririmba, kuko ibyaguhiga Yesu yabigize imva. Amen. Haleluya. Amen. Muri bino bihe ubuzima busa nkaho buriko burahinduka. Muri bino bihe mu ngo abantu usanga umenga ntibakiriye kiribure nkuko byahora. Muri kino gihe muri societe, muri kino gihe muri Afrika, kandi si muri Afrika yose, ni muri kino gihe
no mwisi yose ibintu byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. Wumva abantu benshi barira, wumva abagabo barira, wumva abagore barira, wumva abana barira, wumva abajene barira, wumva abatama barira, wumva abatwara barira, wumva abatwagwa barira. Imana idufashe cyane. Amen. Noneho rero ibibariza nabyo ntibibuze, ariko nje kukubwira ngo reka kurira. Haleluya. Amen. Ahubwo ririmba kuko ibyaguhiga Yesu yabihinduye iki? Imva. Amen. Nje kuremesha bariko bararira bari hano n'abari bunyumve ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Service Nishima TV. Haleluya. Namwe bituriza ntibibuze, nivyo tuma turira ntibibuze, ariko Yesu arambwiye ngo mbwira bariko bararira ngo nibaririmbe. Haleluya. Arisho yakoze ku buzima bwabo. Amen. 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 Kuririmba mu gishingo cyo kurira. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ndakunda umuririmbyi umwe yaririmbye ngo munyantege nkavuge nakomeye umukene ndatunze impumyi mvuge ndabona ibyo Yesu yankoreye munyantege nkavuge ndakomeye umukene ndatunze impumyi mvuge ndabona ibyo Yesu yankoreye. Hozana 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 umwagazi abamwera. Hozana Hozana yapfuye arazuka, yapfuye yapfuye arazuka, yapfuye yapfuye arazuka. komera amashi Yesu wacu yapfuye akazuka. Amen. Uwo Yesu niwe yatubariye ngo nitureke kurira, ahubwo nituririmbe kuko ibyaduhiga yabihinduye iki? Imva. Turacari mu minsi yo kwibuka intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero Amen. tudatebeje tugiye gusoma ubutumwa bwiza nkuko tugiye gusoma inkuru nziza, ariko tuyisoma mu cete Paulo yandikiye Abikorinto, cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto, igice ca 15 umurongo wa 51 gushika ku murongo wa 58. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe ari inzamba yihereza izovugira. Kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudafa, niyo hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubusa mu mwami. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane muri aya majambo y'Imana, kuko harimwo ibituma benshi barira. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ariko ikinezereye ni kimwe, ibiriko biraturiza cyane ibyo ariko biraduhiga Yesu Kristo yabihinduye iki? Imva. Haleluya. Amen. Yabyibuka ko mu rupfu rwiwe habaye amarira, mu rupfu rwiwe habaye kwiyebura, mu rupfu rwiwe habaye kwita,
ariko ikiryoshe inyuma y'iminsi 3 abagiye kuraba kumva yiwe basanze harangaye. Haleluya. Amen. Vuga ngo ivyo yarazutse. Ni muzima. Kandi yazutse natwe turi bazima mu izina rya Yesu. Amen. Nezerwa rero. Haleluya. Amen. Uyu munsi hari abariko bararizwa nuko umubiri wabagoye. Haleluya. Amen. Umubiri bashaka kugaburira neza vyanse, umubiri bashaka kwambika neza vyanse, umubiri bashaka gukorera biriya na biriya ariko babuze, bagashabarira bababara. Ariko ndabwira nabo barira ngo uwo mubiri ntugutera ubwoba. Haleluya. Hari umubiri wananije kubw'indwara, Imana idutabare cyane. Ariko nagomba nakubwire ngo uwo mubiri ntukubabaze kuko Yesu yaramaze kuwutorera umuti. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ubwo ijambo ry'Imana ryari yavuze ngo aho uyu mubiri ubora uzomara guhindurirwa uwutabora. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo navyo byaramaze kuba kuri Yesu. Umubiri wiwe wabora yamaze kuwuhingura, awuhindura ubutabora. Imana ihabwa icyubahiro. Yapfanye umubiri ubora ariko yazukanye umubiri utabora. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi kujya yabikoze ku bugingo bwiwe ni ariko aravyikoreye, ariko arabikorera jewe nawe. Igikomeye no kugira gute no kuvyizera. Umuntu umubiri uri kurababaza, umuntu umubiri uri kuragora, nawe ubabireti wa mubiri we nawe uri kurambabaza, Yesu yaramaze kugutorera inyishu. Haleluya. Yaramaze kukurongera kode yo kutabora kugira ngo urushirizeho kugira gute kumvira. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari abariko bararira kuko urupfu rubananije. Kubura bacu birababaje, kubura bawe birababaje. Nukuri nta kintu nabonye kibabaza nko kubura umuntu wakunda. Ariko Yesu yaraje aravuga ngo ewe rupfu we insinzi yawe iri hehe. Haleluya. Yewe rupfu we insinzi yawe iri hehe. Wa rupfu we uruboyi rwawe ruri hehe. Imana idufashe cyane. Amen. Kuko ivyaha nibwo rwari uruboyi rw'urupfu, kandi ivyaha Yesu yagize gute yarabitsinze. Amen. Kandi ubushobozi bw'ivyaha ngo vyari vyagezwe, kandi Yesu yaraje gushitsa ivyagezwe byose. Imana ihabwe icyubahiro. Nagomba mbwira umuntu ahangayitse ngo bamubwiye ngo bucufa, nagomba mbwira umuntu yagwaye bikanga ko akira yamaze kwiheba, oya ntiwihebe, nturira ahubwo ririmba kuko inyishu yaramaze kuboneka. Haleluya. Ibyo byariko birakuriza Yesu yabihinduye iki imva. Imana idufashe cyane. Ibyaha byahora bikubabaza Yesu yarabitoreye urubanza, yabiciriye urubanza ku musaraba. Uno munsi ubifise icyo ukora n'igiki, urondera umukozi w'Imana ukavyatura uti mukozi w'Imana narakoze iki niki none numva kimbujije amahoro. Ako kanya nyene aca gusengera, amahoro yari yatakaye acagaruka. Umunezero wari watakaye ushugira gute ucugaruka. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Nagomba mbwire ngo abariko barababara barira ni mwihangane, murondere musuzume ikintu cyo bashatumye umutima wawe ubabara, amahoro yawe ahungabana. Kenshi na kenshi biva ku byo wakoze nabi. Umaze kubimenya reka kwiyumanganya, rondera umukozi w'Imana umubwiye ati jewe natanguye kubura amahoro, umunsi navuga nabi, umunsi nishura nabi, umunsi nakora ikintu kibi, niho natanguye kubura amahoro. Aca gusenya kuko kuvyatura bisigura kurandura imizi yavyo muri wewe. Agusengeye amahoro y'Imana acaza mu mutima wawe. Amen. Nico Yesu Kristo yapfiriye. Kera abakora ibyaha baca bafasira place, uwubeshe yacafa ubwo nyene, uwutukanye yacafa fasira place, uwo bashiriye impongano atarose ibyo bamushiriye za nkware zera, inkoko, inka, intama zitagira amabara yari yacafa. Ariko twebwe Yesu yarapfuye mu kibanza cacu ngo twebwe twitahuye tukatura ibyaha byacu tugire gute tubeho. Imana idufashe cyane. Amen. Igisigaye dusabwa bene mama. Haleluya. Amen. Igisigaye dusabwa bene data no kugira gute ahasigaye turushirize gukora ibikorwa by'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Jewe noshima cyane uri kurarizwa nuko utagiye gukorera Imana. Aho wowe uri kuraririra ikirukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kuko ico nico yadusigaranye, nico gikorwa yagize gute yadusigaranye, ibindi byose yagize gute yarabirangije. Haleluya. Amen. Ngo kuko dutegerezwa gutama, ariko ubutame bwacu subwo busa mu mwami,
tuzobwambikirwa ibitsibo nitutarambirwa ngo tubivemo. Haleluya. Amen. Mwene data uri kurakora, urarushe nibyo, uratamye nibyo, gukorera Imana birazana kandi kantu ko kwiheba, birazana kandi kantu ko gutama, uko Satani aratunaniza, isi iratunaniza, umubiri uratunaniza. Ariko nakubwiye ngo yantumye ngo nakubwiye reka kurira, ahubwo ririmba, kuko ivyakunaniza Yesu yabihinduye imva. Amen. Nibi bikorwa biriko birakunaniza, wumva umengo uri kuratama, wumva wo bivamwo, oya ntubivemwo. Haleluya. Bandanirizaho nyene uko yarabivuze ngo ubutame bwacu subwo busa mu mwami. Ahubwo uriko arakora atari ko aratama, ariko arakorera ubusa. Imana idutabara. Nagomba ngo nteri intege abariko barakora, ngo mwongereze volume, mwongereze vitesse, mwongereze udutege. Haleluya. Abimbere mwongereze udutege, abinyuma mwongereze udutege kugira ngo dukore. Haleluya. Dukorere umwami yaducunguye, dukorere umwami yadupfiriye, yafuye urupfu rubi ku bwacu. Rujya rupfu rw'agacinyaguyo niko twari gupfa, ariko twebwe ntitwari gushobora gusinda. We kubera ko yanesheje, ntiyanesheje kubwiwe, yanesheje ku bwacu. Haleluya. Kubw'ivyo nakubwiye ngo reka kurambirwa. Amen. Reka kurambirwa, ahubwo komerezaho nyene. Reka kurira, ahubwo ririmba. Yesu yarabirangije. Amen. Amen. Reka nongere ndagusomere iri jambo ry'Imana rigira kabiri dusanga mu itanguriro naho mu gice ca 22. Mere ku murongo w'9. Imana ihabwa icubahiro kugira ngo wumve igikorwa Yesu yakoze. Inyana ari igikorwa c'agaciro. Abantu benshi iyo tubabwira ko twacunguwe na Yesu Kristo, iyo abantu benshi tubabwira ko yabirangije, umenga ntibabitahura. Haleluya. Ariko reka ngubwire, uwo bivuga neza n'umuntu yitwa Isaka. Avuga ngo Isaka se we yaramubwiye ngo bagende gusenga i Moriya. Aragenda, abona batwaye inkwi, abona batwaye n'igisu. Ararindira, none kimaze dutanga kirihe? Abaza se, saramubwira ngo Imana irironderera mwana. Umenga yari yamaze gushugwa, kumbe niwe yaragiye gutangwa ku iki ikimaze. Umviriza yari yamaze gushika hariya, ngo nuko bombi barajana. Mere ku murongo w'9 nshikane ku murongo wa 18, ngo bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya ko zankwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu atuma ukuboko, yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe. Maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mwijuru, ati ewe Aburahamu, Aburahamu we. Aritaba ati sabwe. Aramubarira ati nukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Haleluya. Maze Aburahamu yunamuye amaso, areraguza. Inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Haleluya. Aburahamu aragenda, afata ino ntama, ayitanga ko ikimazi cyo koswa mu gishingo c'umwana wiwe. Vuga ngo mu gishingo ca Isaka. Mu gishingo ca Isaka. Haleluya. Reka simbe ku murongo wa 15. Ngo maze umumarayika w'Uhoraho ari mwijuru arongera ahamagara Aburahamu, ati ndirahiye niko warahagize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege. Mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegugira amarembo y'abasi bago. Haleluya. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha. Avuga ngo amen. Kuko wanyumviye. Amen. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose, niho batwebwe twese, niho bamwebwe mwese tuzoherwa iki umugisha. Kuko sokuru wacu Aburahamu yagize gute? Yumviye Imana. Komera amashi menshi cyane Imana. Haleluya. Iyo nsomye kino gisomwa numva nezerewe cyane, kuko raba nawe Isaka bariko baramuboha. Se wiwe Aburahamu yakomeje kabisa, ariko araboha umwana we. Yaje gutegura igicaniro, umuriro yashize ko yacanye, ariko araboha Isaka. Amina. Arangije agafata inkota, agomba cumita umwana we ngo amutange ku kimazi. Yesu.
ndakunda Imana. Haleluya. Amen. Umwagazi w'intama uhoraho yaciye awurungika, aba niwe utangwa mu kibanza cande Cha Isaka. Niko bimeze na twebwe bana b'Imana. Vuga ngo amen. Amen. Twari abo gupfa rubi, twari abo gupfa rubi. Imana mu ijuru ibibonye kuko izi byose kandi ishoboye byose, kandi ari multi system, ishitanga iki? Umwana wayo w'ikinege, ngo atubere umwagazi w'intama, adupfira mu kibanza cacu. Haleluya. Amen. Ubu rero ko yamaze gupfa mu kibanza cawe nanje, igisigaye nuko amatwibuka igikorwa yakoze, tukamushimira. Haleluya. Tukamuhimbaza cyane cyane, tukagira gute? Tugakorera Imana, nawe nyene tugakora ivyo yatubwiye ko dukora kugira ngo tubone umugisha. Haleluya. Amen. Dutegerezwa guhezagirwa, turi muri wa musenyi, turi muri za nyenyeri, uruvyaro rwa Abrahamu rutegerezwa kugira gute? Guhezagirwa. Haleluya. Amen. Nshuti yanje, ntugire ikibazo, sahura ibyabaye. Haleluya. Amen. Isaka yatabariwe ku musozi w'Imana witwa Moriya, natwe abakristo twatabariwe ku musozi w'Imana, hajya ku musaraba niho twatabariwe. Haleluya. Amen. Tahura ko ukuri kose, uko bimeze kose, Yesu yarangije ibyawe, hasigaye kubitahura ukabibamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Nagomba ngereranye icyo Yesu yadukoreye n'impuzu nziza abakenyezi turakunda kwambara tukabegwa. Ngiye mu isoko nkagura impuzu nziza nayikunze. Haleluya. Nayishikana mu kabati, ntayambaye sinzigera mbegwa. Amen. Amen. Nayambaye ya mahera nayiguze ntazigera amenyekana agaciro kayo. Bizoba byiza igihe nzogenda nkayambara, abantu bakavuga baturaberewe, abantu bakavuga ati iyo mpuzu ifite agaciro, abantu bakavuga ati iyo mpuzu ni nziza. Kubera iki? Kubera nayambaye. Ibikorwa byiza Yesu yakoze ku bwaje nitutavyambara. Haleluya. Amen. Nituzigera dutahura icyo Yesu yadukoreye, kandi ntuzigera tukinezererwa. Cuti mukundwa uri kuranyumva, tahura ko ivyo biko birakuriza byose Yesu yabihinduye imva. Winjire mu munezero, uririmbe, usayangana kuko igihe cawe kirageze. Amen. Nkunda umuririmbyi umwe yavuze, umusaraba Igorogota Yesu yarabirangije, umusaraba Kalvari Yesu yarabirangije. Haleluya. Amen. Ku musaraba Igorogota, ku musaraba Kalvari Yesu yagize gute? Yarabirangije. Ubu ngomba kugusengera wowe uri kuranyumva ukiri mu mubabaro n'agahinda. Haleluya. Amen. Ngiye gusengera umuntu wa mbere atari bwamenye. Haleluya. Amen. Ngo ashobore kuvavanura n'ishaha. Haleluya. Amen. Ishaha Yesu yarakimaze ububasha bwose. Amina. Amen. Naho cyo gutera kigakubita hasi ukagikora, urafise ububasha bwo kuciyuburura ukacatura kikavana nawe. Amen. Ubu nta mpamvu yo kuguma tugwana n'ishaha ngo cakini gikunda kukwizingirako. Oya, kigukubise hasi rimwe gisezere, cature, ucihane, kandi ugisezerere burundu, ubutazosubira kukuboha mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Wowe niwe muntu wa mbere ngiye gusengera, ukaba uri hano ufukame mu kibanza cyawe, ubwira Imana ngo sinari naramenye ko iki cyaha cyama kinkubita hasi Yesu yakimaze imbaraga. Ucufukama uti ndahamagaye imbaraga Yesu yagaragaje ku musaraba ankura ko kino cyaha, kugira ngo zinkorere iki cyaha kimveko. Imana iguhezagire cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nasengera umuntu agira kabiri byanse ko aheba inzoga. Haleluya. Amen. Abanywa inzoga benshi baragera ahantu bagera agahinda akumva yoziheba, mugabo ububasha bwazo bukaguma bumukwega. Nabona kubwiye ngo Satani araguhenda ububasha bw'iryo nzoga Yesu yaraburangije hariya ku musaraba. Amen. Fukama ubwire Yesu ati ndamagaye ububasha bumebesha zino nzoga ndazizinutswe, ejo uzoba watandukanye kandi uzoshima Imana. Amen.
ngomba kubwira abantu byari byarase ko bahema ubusambanyi ngo byaraheze ubu uruboyi bw'ubwo busambanyi Yesu yarumanitse ku musaraba. Fata ingingo ufukame uhamagara imbaraga zo ku musaraba ubwiye Yesu ati jewe ngomba gutandukana n'ubu busambanyi mbeho ndagukorera kuko nibishoboka gukorera Yesu ngongera usambane, nibishoboka gukorera Imana ngongera uboregwe, nibishoboka gukorera Imana ngongera uje mu bafumu. Imana idufashe cyane. Amen. Mu minsi heze twasengeye umuntu umubwira ngo ahebe inzoga ashatubwira ati ahubwo si muhere ku itabi kuko niryo giha niryo muzi w'ibi byose mubona birimboshe. Haleluya. Amen. Nawe waboshwe n'itabi wibaza ngo nta kiriho shori kubohora, ndakubwiye ngo Yesu yarabirangije ku musaraba. Amen. Imva y'iryo tabi irarangaye. Amen. Imva y'ubwo busambanyi irarangaye. Amen. Imva yako kaboregwe irarangaye. Amen. Yesu yagize gute? Yarabirangije. Tera intambuko uvyinjiremo mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ni wowe ngiye gusengera utari bwigere wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngo winjire mu bugingo budashira. Aho mbona je mu bugingo budashira, abo uri kurabona ngaha bakijijwe bari mu bugingo budashira. Nico gituma n'inyifato yanje itandukanye niyo abatari mu bugingo budashira. Haleluya. Nawe ndagusavye ngo mu kibanza urimo ufukame ndagufashe usenge wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntuzosubira kumva uburemere bw'ubukene mu izina rya Yesu. Uzocumenya kutakira umukene ahubwo uri umutunzi. Uzosubira kumva uburemere bw'ingwara, uzocumenya kutakigwaye ahubwo wakize kuko muri Yesu byose byaratowe inyishu. Haleluya. Ahubwo ukwiye guhaguruka ukongerwa imbaraga zo gukorera Imana. Abari ngaho mwamaze gufukama ngo dusenge, ni mwebwe ngiye gusaba ngo musubire mwaya majambo. Haleluya. Turazamura amaboko yacu tuvuge ngo mwami Yesu, dutahuye ko wabirangije byose, warababajwe, urapfurupfu rubi rwo ku musaraba, urahambwa, urangije ibyananiza byose ubisiga mu mva, urazuka, uzukana ubushobozi, uzukana umunezero nkeneye, uzukana amahoro nkeneye, uzukana indirimbo nkeneye, uzukana ububasha nkeneye, uzukana ubutunzi nkeneye, uzukana byose nkeneye. Ni jewe nari naratevye kuza kubyakira, none mbabarira, ndaje uyu munsi, nyemerera Yesu winjire mu bugingo bwanje, undindure isharemwe gisha, ibyo wazukanye byose ndabigira ivyanje. Sezere Satani n'abadayimoni n'abakozi biwe, mve mu bwami bwiwe. Oya, ndavuye mu bwami bwiwe, ninjiye mu bwami bwawe Yesu. Unganze mu ndirimbo nsha, unyongere inkomezi, mpaguruke ndagukorere kugira ngo umunsi wagarutse umubiri wanje uzohingurwe. Nanje nze se nawe, ndagusanganire mu bicu, tugende kubana karamata. Urakoze Yesu kubinkoreye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kananje nagusengere. Data mwiza, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri uyu muntu akijijwe. Urakoze kuri uyu mugabo, urakoze kuri uyu mugore, urakoze kuri uyu musore, urakoze kuri uyu mwana, inkumi n'umutama. Bari baraboshwe n'ibyaha, bari baraboshwe n'umubiri, bari mu bwoba bw'urupfu, kandi ibyo byose warabirangije. Ndavuze ngo Mana, hanagura amazina yabo mu gitabo c'Imana, hanagura amazina yabo mu gitabo c'urupfu, andika amazina yabo mu gitabo c'ivyiza c'ubugingo budashira, mu izina rya Yesu, mu gitabo c'umuco. Babeho baguwe neza, babeho ari abatunzi, babeho babohotse, babeho bishimye, babeho baroraniwe, babeho bagukorera, bambika imbaraga nshasha. Emu yera yobora ubugingo bwabo, uno munsi ntibazosubire kurira, ahubwo baririmbe kuko Yesu yarabirangije. Bambara imbaraga, bafata urugendo, biruke ntibaruhe, bakorere Yesu, bavuga ubutumwa bwiza, babohora abandi baboshe, baraba bagwaye, basanga bari mu mpimba, mu busho, baremesha batagira ikibaremesha, maze turindire Yesu bari ku kivi, kuko ni wagaruka
usanze turi ku kivi uzoduhemba nitutarambirwa ngo tubivemwo. Urakoze mwami Yesu kubibakoreye. Uhereye uno munsi babaye ivyaremwe bisha, turabakiye mu muryango wera w'abana b'Imana. Ibisigaye ubaha umugisha batigeze babona, kugira ngo babone uko bagushingira intahe ko wazutse uri muzima mu bugingo bwabo. Urakoze kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Chuti mukundwa nyumvise urakoze cyane, kandi no munsi ndagutangarije urabaye umukizwa. Haleluya. Amen. Ibyahora bikuriza ubu bihindutse imva, nawe nutangure kuririmba. Ndagusigaranye kano karirimbo kavuga ngo birabaye birabaye we birabaye, Imana yakuvuze ko birabaye 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 we birabaye, Imana yakuvuze ko birabaye. Imana ibahezagire. Haleluya. Mushishikare gukurikirana ibirangwa n'amatangazo kuri Service Nishimaye TV. Umwongere Pastor Yves Bavumiragiye agiye kubabwira ibikurikira. Mwarahezagiwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mukomera amashi menshi Imana yacu kuko yatugiriye neza, itubwiye ijambo ryiza ngo ivyaturiza Yesu yabihinduye imva. Haleluya. Haleluya. Turakeje rero mwese mwumvise ano majambo y'Imana. Imana ibagirire neza. Amen. Nta matangazo menshi dufise atari kubabwira ubwa mbere yuko Yesu ari iki, ari umwami. Haleluya. Amen. Hanyuma tubandanye tubahamagarira gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Abadukurikirana kuri Service Nishimaye TV, ubutumwa ntubwisangize, ariko busangize n'abandi bakunzi bawe, kuko uko bugubohora, uko bukugirira ikimazi, n'abandi bajya bagenzi bawe nabo barakeneye kubohorwa, barakeneye gukira ibyaha, barakeneye kuba mu munezero. Yesu azokugirira neza niwabufata. Wibuke gufyonda kuri partage. Haleluya. Usangize abandi. Uzoba uri kuravuga ubwo butumwa, kuko hariyo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo Yesu yatugiriye ntituvyigunganire ko, ariko tubisangize abandi. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero umwami Yesu abahezagire. Tugiye kurangiza ikoraniro ryacu turirimba ino ndirimbo. Emwe Imana yacu ni nziza cyane, nishuti tazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi cyane, kandi n'akagero rugira. Ni wewe ntabwo ni iherezo rya byose, mwemu wawe tuzigame Yesu Kristo. Turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye kw'ibizoba. Data mwiza, turagushimiye ishengero ryawe, watugiriye neza, waduhaye amajambo meza, amajambo y'ubuzima, aho ivyaturiza, aho byose wabihinduye imva mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Reka rero rino jambo ribandanye mwami rituremesha, tubandanye turirimba kurira, tubandanye dushima izina ryawe, tuvuga ngo hari Imana mu ijuru itugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Wowe utwinjize mwami mu bwami bwawe. Urakoze Data wera kugiye kutugirira neza, amasezerano wadusezeraniye ugiye kuyadushikanako. Ishengero ryawe ugiye kuriha wa mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ntihabe abarira, ariko twame turirimba tuvuga ngo Imana yacu ni nziza, Imana igira neza. Urakoze, turasenze
ngo umugisha w'Imana ujane na muntu umwe wese, ubuntu bw'Imana butangaje mubane natwe ibihe byose. Urakoze, amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko bakundwa, umwami Yesu abane namwe ibihe byose, mwarahezagiwe, amen.